Shalom, shalom kuri mwese muko muradukurikirana kuri Burundi Gospel TV. Kuri microphone muri kumwe na Magiange Radukunda, kamera turi kumwe na Alain. Kuri no munsi hejuru y'indi miss twagendeye umuririmbyi Abel Nduwayo, aho agira tuganirize kuri ibi na biriya kuvyerekeye ubuzima bwiwe n'ibikorwa vyo vya misi yose. Murahawe ikaze kandi tubibutse yuko imbere yo gukurikirana ikiganiro nimwibagire gufyonda hari akantu ka rouge, donc subscribe, gusangiza abandi iyo nkuru no kulikinga ibikorwa vya Burundi Gospel TV, kubilakinga mu ntumbero yo guteza imbere igikorwa c'Imana. Amen. Karibu cyane Abel. Yesu Kristo nashimwe. Ashimwe cyane Yesu. Ndabashimiye cyane kuba mwiyumviriye kuza kubuntemberera kugira ngo tube turatera ryarenga. Yego nkashimira ikinyamakuru gishinzwe guteza imbere gospel mu Burundi kuba mwatwiyumviriye ko nuvuga ati Imana ibahezagire. Yego. Mwabonye ko twaje no musitwishikiye muhira tuvanga mwatweretse ibintu byose nshatse kuvuga abana byose turavyemerewe ndibaza. Yego nukuri byose muravyemerewe. Yego. Karibani muhira muri sanze mwisange mwumva amahoro menshi cyane. Murakoze cyane. None Abel Nduwayo ndashaka kuganiriza ariko aradukurikirana kuri Burundi Gospel TV, ubabwiriye Abel ninde ya mu majambo make mu muri bande ku bantu bo batabaza ari ryambere bariko barabaraba. Ego kuba bari ubwa mbere batubonye jewe nitwa Nduwayo Abel, nkaba ndi umupapa ndubatse mfise umugore n'abana bane. Hanyuma nkaba mbangahe Bujumbura mu Mirango, hanyuma nkaba mvuka mu ntara ya Kayanza muri commune Muhanga. Nkaba nsanzwe ninjirira nsengera muri Eglise Garizo des Âmes mu Nyakabiga. Niho nsanzwe sengera. Ego hanyuma ibikorwa by'Imana umuririmbyi mwishengero ndicara nk'abandi nkumviriza nkataha. Ego mu ncamake uwo niwe Abel. Abel tukiri ngaho imbere ko mbaza ikindi kubera iki hamwe n'Imana Imana yabahaye yo kuririmba mwashimye kwicara mu rushengero. Narakoreye muri choral imyaka itari mike. Kuva 2006 nari muri choral Maserafi. Ndayibamwo kugera 2010 na 11 gutyo. Rumva imyaka 5 ndi muri choral simike. Mugabo muri choral nta sinashoboye kugira ibikorwa byinshi mu janye n'indirimbo kuko choral nasanze uko zoroganije ziba zirimo abantu benshi bashoboye ico gikorwa cyo kuririmba. Ku buryo ushaka gusanga nawe we igikorwa bitokunda ko gipasa bitewe nuko abari abantu benshi muri choral abo bita conducteur canke aba conductrice b'abakobwa bose bagenda bigisha indirimbo gutandukanye. Rero usanga urashobora kuba uri muri choral ariko ugasanga ntushoboye gupasa indirimbo yawe, ntushoboye gupasa. Nico gituma ushobora gusanga bamwe na bamwe biyumvira ati ubwira ibikorwa byanje mfise impano numva Imana yampaye kugija habona reka nkore nka jewe ku giti ciwanje. Rero kubifatanya na choral suko ko nanka choral ko ntari kuririmba nuko umwanya wanje nabonye ungora, umwanya wo gukora ivyo wanje kuja mu studio kurepeta ivyo wanje, umwanya wo gukora akazi, umwanya wo gutunga umuryango, cambona byose ko bifatanya. Mvuze ko ndi umukorano bandi ko ndabesha nabandi wa undi ntigira ndepeta dimanche nkatonda muri podium, cambona no bandi umunyabyaha ukagenda kuririmba gusa mu gutakoze ibijanye n'amategeko ya Korani, cambona nuko bitoba bihuye. Nuko Bega Abel kuko ndumva yuko kuva muri 2006 uririmba bisigura ngo agakiza no kuri urakaze. Abel tuvugana nko muririmbyi yakijijwe ryari ni igiki cyamutumye kumva yuko yoha ubuzima bwiwe Kristo? Jewe nakijijwe muri 2005 aho nyene muri Garizo des Âmes. Gutyo mu mpera hari nko mu ntango ya 2006 nyene. Hanyuma rero ndakizwa mbo icatumye nkizwa umengo ndabise n'Imana narakunda umuziki. Mu bintu by'agakiza jewe nagiyeyo cyane nkurikiye umuziki ubwa mbere ngiye gukiza uko je nibuka n'icatumye nja muri Garizo nkizi Bujumbura ntahamenyereye naciye mwibarabara inyuma muri kijya kibuga kiri inyuma ya Garizo kijya ya uvuye kwijabe numva ahantu hari umuziki kabisa bafre zikaze ndavuga ati ahantu woza arasengerayo umunsi candakata
ndagenda kumva cogere yari choral Philadelphia yari harawe icugiye bakaririmba nkumva ndi mwijuru ubwo nyine ncanza muri iryo shengero nca numva baravuze ubundi munsi basengera ashati nzosubira nze nca ndasubirayo uko sasanga nakijwe uko nyene urumva umuhamagaro wa mbere wabaye umuziki je niko novuga nco bituma nahisemo gukora umuziki uko nabonye uko biri kose umuziki urafasha abantu benshi kandi je niberenga nakoze umuziki wagenda kuri televiziyo ndaza abantu benshi bafashwa n'ujya muziki nkuko na je nafashijwe n'umuziki ndumva hamwe n'icatumye ukitwa aho ncanemezwa neza yuko mu gihe ubu wicaye ahantu uri kurandika uratira attention ku majambo wandika kuko uvuga ati aha hari ubuzima kana kandi kundatanga ego niko bimeze nk'indirimbo zanje bazizi barazi ko ziba zirimo message cyane kandi je mu ndirimbo ziwanje shira imbere message kurusha ingoma shira imbere message ikintu ndiko ndavuga ikintu numva yuko cofasha abanaka canke nimba mvuze ko Imana igira neza je ndayivuga kubera mba nabonye kugira neza kwayo je keshi mvuga ibintu Imana mbona nyene neza ko hari abo yabikoreye mbona ko naje yabingiriye kuko hari abantu benshi nama mbona baririmba ukugira neza ko Imana yaje gusenga kabiririmba yasohoka gaca atangura gusaba ngo ni mu mpengo ngayikinga eske abo bantu ugiye kubisaba bari kubabwira ukugira neza ko Imana bagutahura gute bakumva gute uri kura urasabiriza kandi uvuga ko Imana igira neza kugire neza none yagire neza gute je rero nkunda gutanga message bitewe n'ivyo mbona Imana ikorera abantu n'ivyo yagiye inkorera muri make wogendeshwa n'ivyo ubona no twizera kuko umuntu ashobora bobo nibaza yuko ashobora kuvuga gutyo onye kuririmba kugira neza ko Imana avuga ahagara ku ijambo ryo muri bivuga ngo ko twebwe twamwizeye tugendeshwa n'ibitabona ngo ariko tukizera ukugira neza kwayo muri make wowe uti jewe ndirimba bivanye n'ico niboneye ico ntarabona ico ntaconze nta nico noririmba burya keshi mugakiza ugumye mu byo kwizera keshi nta nico ugerako usanga ari babantu bashira imbere ubunebwe ugasanga hari cakora ngo Yesu ngo azongirira neza ivyo abantu benshi bameze uko ugasanga ntakora amaboko mu mpuzu ngo Yesu azongirira neza ivyo bintu ndabigwanya n'umutima wanje wose kora ureke kuguma wivuga ngo Yesu azokugira neza urumva kwizera ibitangaza kwizera ibintu mbo sinovuga ngo sindimo babona ko ndimo batizera ko ari abantu bashira imbere kwizera umugabo nubwo ushira imbere kwizera akoresha n'ubwenge bw'iwawe shira imbere kwizera umugabo ushira n'ubwenge bw'iwawe upange plazi wawe pranga kazoza kiwawe pranga ubuzima bw'iwawe ati ndashira imbere kwizera mugabo mu kukwizera nshize imbere iki kintu mana umfashe kinzogere hariya mugo ufise play ikintu uri kura uraviza ariko hari umuntu usanga ashira imbere kwizera gusa kuva ku wambere ari gusenga ari mu cumba ari gusenga ari mu cumba kugeza ku wundi wa mbere none uwo muntu ivyo bintu uri kurizera uguma mu cumba ubikura we mu cumba ari ibintu bikoroka doko kuri mu cumba hoga gucona ibintu bigukorokeye oya ubwo gusa je nibaza yuko hari abantu usanga nkuko twama tubona mu buzima busanzwe umuntu arashaka kurondera hamwe n'igihe Imana yateguye kitaragera ugasanga no ashobora kururanirwa mu buryo bugaragara kumbure ashobora kuba yarinje kubwira neza ko Imana akora muga mu buryo bugaragara bitarafadika ico wowe bivuga kwiki ico ndagishigikiye kuko hari ibikorwa byinshi dukora mugo ukabona ntibyavasa ivyo birabaho gusa aho nyine ntuca wihebura ucubandanya ukora igikuru nuko wewe uba ufise isemo yo kwerekana gukora no gukora amaboko mu mpuzu byase muri kimwe bizokunda mu kindi kuko twese hari ubuzima twarabaye mu buzima je narabaye mayibobo narakoze ikiboyi narakoze ukonvoyeri ngira nta kintu ntakoze urumva rero wewe mu buzima bisaba kuguma wiruka iyi si tuguma dupambana mugabo ikintu je ntashigikira nico cyo kuvuga guma wizeye guma wicaye mu masengesho bizoza nibo wari kuravuga donc gume mu masengesho gume mu cumba ngo bizoza umwanya umwe nawe uzo uri kuri uriyaturira ivyo bintu by'ubukene kuko ntushaka guhera lendi gushika lendi umusenga gusa uce ushaka kuzoronka ibintu kanaka ubwo kesho uzosanga abo bantu bagirisha ariko kuko yo muhuye abari uwo gusaba kuko
avuga ngo niriwe mu cuma ngo Imana ngo irangabura mu nzira ngo birahura mu nzira guhura nako kwavye mu nzira ni hamwe muhura gatanga kwisikoroka mu majambo y'ivy'Imana ugira umufashe agufatishe mu majambo gaca wikora senkana ati akira agaca avuga ngo Imana yangabure ngo niriwe mu cuma ngo ariko Imana yangabure eske yakugabure mugabo waciye mu majambo yo kubesha kuvuga kwisikoroka ibintu byagutyo jewe si gusenga ni byiza mugo dusenge dufise n'ubwenge dukoresha ubwenge canke kuririmba ni byiza mugo ririmba ufise ubwenge hari abaririmbyi ubu ukana kusanga ashobora kuguma mu byo kuririmba kuva ku bambere aja mu bantu mihari nta nubwo ariko naho bamutumiye nta nibombe 50 bamuhaye bantumiye ugumye muri ivyo uzotunga umuryango gute ngira bari ko rakorera Imana ni muri kurakorera Imana rero yikore nimba ubona yuko ugiye uhemberwe ukazanira raso y'abana sava mugapana kuva ku wambere ugiye kuririmba kwa kabiri ku gatatu ku kane utasho umugenda usabiriza gusa mu nzira ngira babahagatse kuri verse yo muri Rome ivuga ati ngo ukimanye umwana wayi kamutanga kwacu twese zoburite kutugabira byose muri nibabandanye bayikurikiza iyo verse nakundi mugabo kuri wowe ni ihe verse ugenderako jewe ntabeshe wowe urashaka kuba ugifise umutwe ufata cyane jama verse kugira ubunyene mbaje mu higaniro muce ndabwira verse kana hangendera nawe no menye uretse ko ngendera ku ma verse yose yo muri bibiri kuko yose ndayemera umukozi w'Imana Abel aratubwiye ko ikintu cyose cyanditswe muri Bibiliya acemera ati kandi bantu b'Imana ni dukore dusenge dukora kujya mutama yabivuze kujya mutama yabivuze dukore dusenga ririmba ukora nakazi uve gukora akazi uja kuririmba uve mu kwikorera umuziki uja kuririmba sibyo uve mu gutwara ikingi uja kuririmba mwana ushobora kumubwira umuririmbyi ashobora kwitwara nk'umustar akabona yuko ari wo kuguma yambaye ikirato cizi pantalo nzishati nziza aja kugenda ngo gende umustar ngo je ushobora ngo gukora ikintu nkaki je ugakamenda umustar uri umustar byagute umukozi w'Imana abo umustar gute yaho udashobora gukora je duhure muri ville je nuzigira umunya yuko je ari Abel horobona ku mateleviziyo usanga ndi ndaterura ibintu mpakura nshira hariya kubera ko nzi yuko byose bibonekera mu gukora mu gukora no mu gusenga dukore dusenga byose rero bibonekera hajya rero nje tuma ntigirezwa gukora ntavuze ibiki ntaraba hirya kuko ubusitaye bwo mu Burundi ntibuhemba ntibwo gutunga nibwo kurasiyona nakangaje maze uko indirimbo nyinshi zitari kuzingana ntizirantunga n'umunsi umwe ntizirampanarasiyo y'umunsi umwe oya none wumva ubwo busitari wowe buguma ngo ndumustari bigende gute. Merci beaucoup Abel. Bega Abel ndakubaze kuva aho wakiri umwami Yesu nihe mpinduka canke nihe difference iri entre ya Abel atarakizwa na Abel uwo maze gukizwa? Kuva nagira kiriyaga kiza ndashobora kudatora difference ubwo nkaba noyibwirwa nawe kubera difference hagize nk'umuntu yaranze ntarakizwa akongera akambona ubu niba ashobora kumbwira ati ndavya Abel uko nari ndamuzi nuko ndamubona uko ndabona aho yateye intambwe mugo kubwiwanje ntiyemeye ndabona ko Abel wakira atari Abel ubu Abel afise ijambo Abel afise kwizegwa n'abantu bitewe nuko bamubona kuko iyo uciye ahantu bakakwita umukozi w'Imana nabyo biraryoshe je ndakora akazi nakora n'ama supermarket aho ngiye hose bampa icizere bakanyita umukozi w'Imana umva kumva yuko nibikorwa bya ukora babiha valere kubera bikorwa n'umukozi w'Imana ico rero je nico novuga ariko ibindi kuvyamwa no bibwirwa n'abantu banzi bambona nibo bomenya ati Abel ameze gute kubijanye n'agakiza. Merci Abel. None Abel ndakubaza ndiko ndumva gushikaho turiko turavugana Abel haguma hagaruka ati muri business ndaterura amakarato nkasubira en dehors ya Abel aririmba nuhe wundi Abel abantu tutazi canke se bamwe bazi mugatari uryo doro tubona mu clip video? Abel ngende umudandaza ndakuru tuntu twiwanje tumwe na tumwe ego kudandaza abantu bacha bimenya siniba ndatudondagura mugabo ndumudandaza urumva ndakurondeye wo mpakazi
ikabaye gahari sinoka kwima kuko nabonye uri n'umukozi w'Imana woza ugakora ubanje no gusoma Bibiliya nabonye Bibiliya yose iri ngaha wodufasha natwebwe oya twafashanya muri Kristo Yesu hari kuzuzanya ego abe shaka umbwire hari indirimbo uheruka kuririmba indirimbo dushobora kubona mu muryango wawe ngerageje kuraba wagira ushamo impande zitandukanye abo wita umudamu abana ni iki cyatumye wiyumvira gushira ku mugaragaro iriya ndirimbo indirimbo je akeshi abantu batabizi indirimbo zanje zishi burya ziramaze iminsi ari ama audio hagazagera igihe nkagenda nkuramo kame nkakora video kubera video birazimbye cyane ntibyoroshe nkuko ya video muyibona urabona ko ari indirimbo ikoze ku buhinga iranazimbye rero je ijya ndirimbo nayise ngo UMENIPA VYOTE yampaye byose kuvuga yampaye byose hari umuntu acavuga ati Abeli arahaze wewe yararose byose ntaca gikeneye mugabo siko bimeze Jima impaye inzu mu gisagara ca Bujumbura no ibishima mubwo ntayirama rero bivuze yuko kuvuga yampaye byose burya iyo umuntu ashimye iyo ushimye wawongeje mu ncama kuzurabe niyo umuntu umugabiye nk'ikintu akakubwira merci urakoze ugenda ugize umutima ati uyu muntu nzomuha ibindi ahubwo nzogwiza na kabiri ukumva ugize murare yo kuzongeza uwo muntu kumuha ikintu ariko iyo umuntu adashimye akaca yinumira wapi rero nico bituma mvuga ati Imana mu byi umaze kunkorera merci ndagushima warampaye umugore umpa abana umpa ibikorwa nkora nkashobora kuronka ico gutunga abana banje ntibagwaragurika canke niyo bagwaye ndaronka yo kumujana kwa muganga kuko biragoye turi muri isi yuko woronka ingene abantu bo batagwara uranyumva mugabo igikuru umwe bagwaye uronke na kugura umuti w'umwana ibyo byose Imana yabinkoreye rero nca numva nuvuga ati ndagushimira Mana UMENIPA VYOTE urumva ariko ibindi ibyizonyongera yampaye nabijya bya mbere izo mpa nibindi kuko Imana yamifise imigambi myiza kuri twebwe shituma rya ndirimbo wabonye harimwo nerekana madamu UMENIPA muke mwema wampaye umufasha mwiza nerekana ninde muntu yari gushobora kumpa abana beza uretse Imana ninde muntu kumpa abagenzi beza uretse Imana ni ibintu mwene ibyo indirimbo igenda ivuga abeshi boyirabira yitwa UMENIPA VYOTE by Abel Nduwayo nubwo baja kuri YouTube baca bayibona Antuka ndumva ko muri wewe Imana yarashize umutima wo gushima kuko turavye na ya nkuru y'abantu 10 bose bari baje gushira imitwaro yabo ariko hagarutse umuntu umwe gushima uwo umwe numva umengo nomugereranya na wewe hamwe n'ivyo Imana yagira gukorera wararonse umutima wo gushima mbega none yabe ni kubera iki mu ndirimbo zose uvuze ko wari ufise mu ma audio wiyumviye gushira ku mugaragaro iyo onye okay jewe icatumye mpera kuri hirya nkuko indirimbo mwayibonye irimo umuvyeyi wanje yanyibarutse rero abaruguru kuba abaruguru naguma niyumvira umunsi yozoba yaje Bujumbura ndumva ko noca nkoreye indirimbo nkayimushiramo kubera iri mu vy'Imana yampaye nshima kuba Imana yampaye umuvyeyi kandi akaba kiriho rero nico catumye ariyo mperako kubera mama yari yaje no mu bintu bya diplome by'abakobwa babiri nabo nyene bari muri rya ndirimbo bambaye impuzahuje batamba abahererezi bacu bari barose diplome numva ibyo byose biri mu byo gushima rero byatumye niyumvira ati mama naza kuri diplome y'abahererezi biwe dusha tugira ko nkore rya video njore kumushiramo kubera urazi isi tubayemo turi nk'ingenzi turigendera n'umunsi Imana yo muhamagara mbaye nkiriho ngume ndamuraba no mu ndirimbo ndabe mama wanje canke n'abana gume arabati nyokuru n'uyu ivyo ni ibintu byiza cyane nico bituma twe nk'abaririmbyi yajya duhiriwe duhishije nubwo tamayera turonkamwe umugabo
donc ni nk'ifoto y'urwibutso nico tumubona abantu bose bifotoza urashaka kumbwira ko abantu bose bifotoza kuko ugiye mu kiyo uribona muga abantu hakareka kuja mu kiyo ngo yirabe ko agashima kwishira ku rupapuro nuko abona urwo rupapuro zomara imisi rukamubere rwibutsa cara akazararaba ati yo ingene nari imeze rero n'indirimbo ni nk'urwibutso hazogera igihe ndi mutamba w'imva Imana ni bihangeza nze ndaraba ibikorwa nakoze nkiri muri iyi myaka mvuga ati merci nico tuma rero mvuga ati jewe amahera yaboneka ataboneka sinzoreka no gukorera Imana kuko mbonamwo inyungu nyinshi inyungu yo kuzana abantu ku Mana n'inyungu yo yivyo nyene narimvuze inyungu yo kuba ari amateka n'umwana wanje azokura avuga ati papa wanje yari umuririmbyi yakora ibi nibi reka ndamurabe papa wanje nubwo nzoba narapfuye n'umuzukura azovuka avyawe n'umwana we wanje azovuga ati reka ndabe sokuru ntakiriho ivyo bintu n'amateka Tuse kandi tugaruke ku muhamagaro wanyu wapi nashaka ndababaze mbega kuva aho mwatanguriye kuririmba na cane cane ku giti cyane nikihe kintu mwashimye nibiye bikorwa aho ndiko mvuga muri rusangi muri monde y'umuziki mwisi y'umuziki nikihe kintu nka Abel shima canke agaya ikintu ca mbere shima indirimbo zarampinduriye izina mbowo ndiwe ziratuma menyekana nibazana abantu baki batanzi Abel nko mu gisagara donc abantu hari ama televiziyo burya kumenyekana cyane umwanya umwe n'ivyizo ni waya si vyiza mugabo umaze kubona kuri umuntu izina ryiwawe rizwi n'umunsi wogira n'ingorane ngira n'abantu bo woronka no gutabara urumva ivyo byose biranezereza kubona narashoboye kuja muri iyi monde yo kuririmba hanyuma nkaba mbona urugero bigeze ko naho bingejeje kandi no mu kazi nkora birampa icubahiro nkuko nabivuze na mbere kuko bamaze kubona umuntu ari umukozi w'Imana ibyo ukora babigirira icizere ico nico novuga hanyuma muri byo ntashima muje no kuririmba ikintu ca mbere ntashima no kuba no gukorera Imana hanyuma wayikorera ivyo ukoze wari witanze watanze uburyo bwishi kugira abantu bavyumve ugacubona ntibanavyumvise ivyo bintu birambabaza n'umutima wanje wose bigaca bituma bigakwakura bigatuma ugira intege nke nk'ubu nimba nkoze indirimbo nk'ijya video nziza kujya ikantwara nk'amajana canke umuriyoni depasse yo kugira ukoreyo ndirimbo wishire hariya ugira ifasha abantu ugaca usanga abantu bo ntibayakiriye neza urabona abantu umengo hari ukuntu gospel baharaye cyane izo hakujya mu Rwanda kurusha izo dukora mugabo natwe turakora turaririmba rero byo bavyiza utanze ayo mafaranga mugabo ukabona ko abantu basi bakiri ico gikorwa bakiri ico gikorwa ukumva nimba uciyano ukayumva ukumva ko yafashije abantu afashije imitima yabeje aho uca ugira kuraje yo gukora nibindi abakirisu muri iyi minsi ntibeko barakunda ibintu by'agakiza ntibeko barakunda indirimbo z'Imana zivuga ubwiza bw'Imana zigisha abantu zizana abantu ku Mana abantu ntibeko barazikunda bakunda cyane cyane biriya zindi zunga za sekira je rero sindabitahura ingene nshobora gukora nk'ikintu ciza kikanzima ugacubona abakirisu dufise mu Burundi ibice 90% by'abakirisu ntibaravye ico kintu kandi nkabona sijeje nyene niko bandi sijeje nyene ni beshi nibaza umaze kugira umugisha bakamuraba ni nkakamikazi niwe mbona umengo afise umugisha omwe aronka abamuraba mugabo twebwe abagenzi banje nze babaririmbye biki uzosanga afise abantu 2000 bamaze kuraba indirimbo yiwe nta batanu nta 10 ngamu ruzonyereka urumva sindi kurenda bisobanukirwa ivyo rero biramba nivyo biri mu bintu bibaza muri igikorwa dukora cyo gukorera Imana canke mbega nibirashikano hamwe mukiyumvira muti peut-être ari ico no kwita stratégie ndi bo bakoresha kugira ico gikorwa gishoboye gushika kure urengeye gusora indirimbo gacushira kuri YouTube hajya sinzi nimba ari abantu bahora bazitiza isi yuko zivyisi n'isi iragukunda novuga barakunzwe uko bakora ivyo ngaha ku isi nyine n'isi irabakunze n'abantu barabakunze cyane si gukora byinshi nubwo yo publiya kuri Facebook ati coming soon indirimbo kanaka
bose baca bayirindirana igishika umunyamakuru wese aca murondera aje kumurondera kugira arabe iyo ndirimbo ayivugeko umunyamakuru wese uzi yo mu Burundi wa radio wande wese aca murondera ubwo twebwe tunimba ivy'Imana basha bene ubonagira umugisha kuba mwaje kundonde mugaya ni maradiyo uzi ama televiziyo kugira uzobona umuntu agwamagara ati inguvuge kuri iyi ndirimbo wakoze yatunezereje ari Imana ari wowe gutazira Imana uzohatewe muko murumva abantu b'abakirisa abantu twamenye Imana tugerageze gushigikira ibikorwa abagenzi bacu bariko barakora kandi natwe tugerageze kuko izi ndirimbo ba Abel n'abandi baririmba novuga ni jambo ry'Imana babahaye umudiho kanaka kubw'ivyo ni muze dufashanye twamamaza ubukuru bw'Imana twamamaza inkuru nziza yuko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu none Abe ko biri kose hamwe ni nayo ma challenges muzigenda murahura nayo urafite ikintu mwumva mwobwira abantu nk'impanuro ico mwodusaba niki kintu wowe wumva wobwira abantu bariko baradukurikirana kuri no mwanya impanuro no basaba ku bijanye n'iki no kuri ivyo vyo kwamamaza inkuru nimba ari intege nke dufise aha mugerageze mu dukosore biragoye ko twabakosora uko twebwe natwe turimba indirimbo z'Imana benshi baraducira imanza abenshi usanga nabo babona uko umengo turi abasanisani mengo n'ahantu henshi maze kuvyumva yuko ngo abaririmbye ntibakizwa maze kubumva henshi mugabo mu batuma tudakizwa nabo barimwo batuma batatwakuraja gwakunda ibikorwa by'iwacu nabaririmbye bituma mudakizwa mbo nabaririmbye benshi nzi iyo bamaze gutangura gusohora ishengero no mu mashengero yabo usanga batagifitseyo power batagikunzwe ugasanga umengo yaje kugwanya ishengero kandi ataje kugwanya ishengero yaje kuririmba gusa canke ni waba yabonye ko yubatse izina ati nararengeye ibi vyo mu rushengero reka nigenge agaca yikura ku ishengero hari no kwigenga ku kuririmba gusa kwigenga kuja kuri studio ugakora indirimbo ugasohora ugakora mako kaguma muri musi y'uburongozi kuko umaze kuja hejuru y'uburongozi bw'ishengero ntuburi n'umukizo mugabo ari babikora atagiye no hejuru y'ishengero ugasanga ishengero rya ntirikimwakira neza rero urimaze kuba ritakwakira neza we nubwo bukijwe gute ishengero ritakwakira neza ritabibona ugaragara nk'umupagani nyene kuko je kugira nitwa umukizwa nukuntu wewe unyakira ubibona umaze kuncira ubanze ndi umupagani nuko nyene naho nciye mwibara ndiko ndigendera wiyumvira ibintu je bitandi no mu mutwe ngo nkubukigiye hariya kandi siho ngiye je ngiye muri ville mwacu ngo aha wahiye ngo nkuko ahigiye kuri beach n'umukobwa kandi siko biri je nigire mu bya wanje rero umuntu umaze kumucira ubanze ukamubona ukuntu nuko nyene ucumwita umupagani rero sinovuga ngo nobahanura iki kuko sindi banure kuko saba pagani n'abakirisu kandi jewe novuga hari ibintu usanga nta nk'umwana w'umuntu utoshobora nimba abantu badagikunda gospel je ndazibinjezemo kiragoye hari abagenzi banje tumaze iminsi tuganira nkabwira ati burya kuririmba indirimbo z'Imana samahera turonderamo dukeneye ubutumwa ko bugera kure none kuko n'abantu je neko ndabwira ati je nsa n'uwabihebye bakambwira abantu bihebe bacambwira none ko twe dukeneye ubutumwa ko bugera kure ko tubona indirimbo zo mu Rwanda zikunzwe mu Burundi nese ubutumwa bavuga dukeneye ubutumwa ko bukwira hose none je nduhishwa n'iki kandi ubutumwa ariko buratangwa je ndirimba kugira ubutumwa butangwa sindirimba kugira ndonka amahera none nimara kubona ibyo wanje ubutumwa bw'iwanje badashaka kubwumva ngira butabinjira mu mutwe igikuru nuko buriko buravugwa mbonye rero butabinjira je ca ngenza gake nkareka kwirigwa nkosoma amahera menshi yanjagira ubusa n'ibintu bitariko birakigwa rinka ni nkayo ubutaye nk'ubu nkoze nka video nkijya ikantu hari mu maje 8 miliyoni nk'ubu nobona kuri YouTube atana abantu n'amajana 3 bayiravye nko mu kwezi navuga none ubu tundi konda mugabo rero umwanya umwe nkagaruka kindi nk'abantu bamenye Imana imbere y'Imana umuntu umwe yakijijwe ni nk'abantu ibihumbi mbo aho rero nce nitsinda gato bivuze yuko nubwo yorabwa bake amajana 2 mugabo muri abo hakagiramwo umwe babiri ashobora guca yihana kubera jewe ya ndirimbo nakoze je ndandikirwa urumva rero ntibyoca bituma ngo ncike intege cyane
nubwo mugabo urumva ko namaze kubivuga byerekana ko mu mutima byamabizamo urumva nigaroye mu ngo byamabizamo ni umwana w'umuntu c'est-à-dire byamabinzamo nkavuga ati turarushwa niki ko dukora ibintu abantu badashaka kumva ko bumva ivyo mu Rwanda kandi nabwo ari ubutumwa reka tureke kuruha mugabo ndagarutse nzobandanya abarundi rero bavuze neza ngo ndagarutse nawe uragarutse ndagarutse kuko ciye numva nibuka iryo jambo ryo muri Bibiliya rivuga yuko umuntu umwe yakiriye agakiza imbere y'Imana baragira umunsi mukuru amareka bose bagahimbagwa kuko umuntu umwe aruta abantu igihumbi b'abapagani rero uko nzi kose uko biri kose abaririmba gospel nababwira ati bihangane kandi bagume ku kivi ntibacike intege uko biri kose abantu bazogenda bagira ukundi kuntu bahinduka usange barabitahuye niko novuga Jecho nibaza yuko urana mu rusengero tuba turi abantu benshi gose ariko hajya haba hariho umuntu umwe canke babiri message yagenewe n'abandi basohoka peut-être bagaragara igikomeye nkuko je kubivuga naho uboneka umushaho umwe wonyene ico ni kintu gikizema cane yego ico nico gikuru nico kiraruta kuba ufise abantu ibihumbi n'ibihumbi bagukurikira mugatabuze muri kurabaha rega nico gituma mwene nk'indirimbo za sekire gituma nimba je ntaziririmba ni nk'urudandaza zya message ni nk'urudandaza kuko uyikora kugira abantu bagukunde baze kuri stage baguha amahera utegura amakaraoke utegura amakonsera abantu baze baguha amahera ugire karaoke uririmba karaoke mu kabare baze baguha amahera kajya nakazi ariko twebwe kuririmbira Imana ntitwivuga nk'akazi si nk'akazi kuko sakazi kuko guhemba ngukora ubunyene ngo ko ntanze amahera ya nje ndonkaya oya gusa turakenera kw'Imana ihezagira ivyacu kugira tugume turonka amera kuja muri studio ko muri studio ntujanayo umutwe ibintu byose bikorwa ku mahera je tuma ayo mahera make makarakenewe canka bo dushigikira bashobora kumva ati umuntu ari karakoreye ko Imana kandi amushigikire kugira asubire muri studio ico cyo nyene kirafasha uko nka je nditanga banafise ama video menshi ubungeze kuri video 16 izo video uziravye hariho na video yantwaye nka yarenga umuriyoni eske izo video zose uziravye ukaraba ubwo buryo zitwara ni bwishi mugubwo buryo zitwara je nkiva mu nda ya mama ntamera naje nzanye je sinigeze mva mu nda ya mama nzanye amahera nayasanze ahakwisi ire nayasanze aha ni Imana yampaye kubera rero yari yiyama ndayakoramwe Imana yo nkakoramwe Imana nyene sinicuza ngo nakoreje miliyoni 10 ngo zagiye mu muziki oya ivyo ntishobora kwicuza kuko zagiye mu kigwa c'Imana kandi Imana nyene niyo yampaye nubwo buryo kuyikora rero numva ndi fier Merci beaucoup Abel ku majambo meza tuganirije utwakiriye neza no kuri je ndaryohewe kandi nkabaniza ko nabana dukurikirana aho bariko barafashwa mbega nikiye kintu wobwira nk'akajambo umva wobwira abantu bariko baradukurikirana kuri no munsi akajambo nyene bagire bya bindi hari ibintu abantu bose bama bahereza ko ngo bagire ngo subscribe rero babikora ivyo nyene navyo birafasha kuko uko bagira subscribe bituma baguma baronka inkuru canke bakarungikira abandi kugira bagume baronka inkuru badufasha kugira ubutumwa tubwamamaze kuko nta kundi bizogenda kugira twamamaze ubutumwa tudafashanije nk'abantu bamenye Imana rero bagire subscribe bongere baje ni wanje birabire yitwa Jenny Abel Nduwayo kuri YouTube bajeko ariko indirimbo nyinshi cyane amakonsera nagiye nkora byose biriko kandi n'umuntu adandaza amaririmba bo muri studio batore bidandarize jewe sinzigira ngira ikibazo ngo harabonegeze kumva bagashavura ngo naciye ajya numva ngo indirimbo ngo ivuzwe ngo bayidandaje oya je sindi muri abo bayidandaze kuko bazidandaje bazitora nkaja kanyusha nkazumva nkaja gatumba nkazumva eca numva tubutumwa bwanje bugeze kure ubutumwa bw'Imana ko je nagiye kurimbo gira mvuga ubutumwa ngira ico maze muri iyi si ngire kushima Imana mvuge ati merci Imana kuvyiza unkorera rero kuby'Imana inkorera ari byo yangira nkorera je numvise ahubwo hariho nk'ama studio umuntu kanaka kumva yarosemo n'igihumbi mu ndirimbo nakoze urumva ingene biryoshe yarose igihumbi yaraguze mwo naga nusu kumuceri umunsi umwe kubera je ku ndirimbo yiwanje ahubwo ivyo je numva byo mnezereza bazitore kabisa bazikorere ko ubwo nibyo nshaka
Abel atwemereye guhera ubu tuvuga nabi ndagiye kuvugirisha kudandaza irya UMENIPA VYOTE reka nshimire abantu bariko baradukurikirana kuri Burundi Gospel TV mwagize neza hama ntimwibagire gufyonda subscribe no gufyonda handitse like canke j'aime mu kimenyetso c'uko mwakunze kino kiganiro cacu no gusharinga canke partage mu gusangiza abandi iyi nkuru nziza. Yesu araje vuba wumire kuco afise hama kuri wowe utarakizwa uyu n'umwanya mwiza ukwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Murumugisha merci naho ubutaha.